nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Umunsi umwe umukama yatoye abandi bigishwa 72 arungika babiri ngo bagende imbere yiwe mu gisagara no mu kigwati cose aho yagira ngo aje hose. Arababwira ati ivyimburwa ni vyinshi nyamara abakozi ni bake. Sabe rero nyene umurima arungika abakozi benshi mu murima wiwe. Gende ndabarungitse nk'intama mu mfyisi. Ntimutwara umufuko w'amahera canke isaho canke inkweto, no mu nzira ntihagire uwo muramutsa. Inzu yose muzokwinjiramo ubwa mbere muvuge muti amahoro muri iyi nzu. Naho ntihaba hari umuntu akwiye amahoro yanyu azomujako, ahandi ho azobagarukako. Iyo nzu nyene muze muyigumemwo murya kandi munwa ivyo basanganywe, kuko umukozi aberwa n'impembo. Ntimute umuhana mutora uwundi. Ikigwati cose muzokwinjiramo bakabazimana, murafungura ivyo babazimanye kandi muhakiriza abagwayi. Mubabwire muti ubwami bw'Imana bwabegereye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ayo majambo y'Imana turumva ko Ekleziya yaduteguriye yaroresha kuri uyu munsi mukuru wa Luka, umwanditsi w'inkuru nziza be n'igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Mu bigishwa ba mbere turabonamo iyo mice mikuru itatu nako ibiri. Bwa mbere hariho abatumwa bamwe 12 nk'uko tubazi. Mugabo hakaba hariho n'uyu muce wa kabiri twumvise ngo abandi 72 ngo Yesu yatoye mu bigishwa biwe. Kuvuga hariho umugwi munini w'abigishwa bakurikira Yesu, bumviriza Yesu. Mugabo muri bo hakaba bamwe 12 bamana umwanya wose. Yari yaragize basomanikiwe bamana umwanya wose. Hariho na 72 arobanuye muri abo bandi bigishwa kugira ngo abaho ubutumwa bwo kumutanga imbere ngo hagomba kuja hose bamucira inzira. N'abandi rero yatoye bongeye kuri abo 12. Mbere hari abanditsi bamwe bavuga yuko Luka yoba yari muri abo 72. Mu gisoma ca mbere twumvise ko naho nyene kimugarutse ko mukungene yakoranye ubutumwa na Paulo akaba umunganizi wa Paulo. Twumvise yuko na Mariko nawe nyene bamugarukako. N'abanditsi b'inkuru nziza bakoranye bose ubutumwa na Paulo, ahandi ugasanga babukoranye na Petero. Ariko na cane ijambo ry'Imana riraduha inyigisho ikomeye ifatiye ngaha kurikira. Ubwa mbere ni ukungene ubutumwa burangurwa mu muryango. Ubutumwa subw'umuntu ukwiwe karadoga. Paulo yari umuntu afise igihagararo gikomeye, mbere ubibona ko arimo umuntu yavugana directement na Yesu. Bamwe bakunda kuboneka ibona bagomba kwivuganira amasomo yandi na Yesu. Haba n'ibintu Yesu akamubwira ati ibi bigira ukunoko. Ariko naho wamenga arafise ubucuti budasanzwe direct na Yesu, ntiyigera akora wenyene. N'amabaruwa yose muze murabe mu kuyatangura avuga ati turi kumwe na Timote cyangwa turi kumwe na Tito cyangwa turi kumwe n'aba turabandikiye mwebwe. Ubwa mbere kwama twumva yuko ubutumwa, inkuru nziza si igikorwa nk'ukumenga na kadomene prive k'umuntu oya. Butwubaka kandi bugaheza bukazana ko kubwami bw'Imana iwacu igihe twumva yuko bufise niko mukama gutora ukwiwawe, ariko akurungika gukorana n'abandi, kuko Imana n'umuryango
ishima yuko n'umuryango wajya batatu, igashima yuko no mu kuzana ibyiza byayo ibicisha mu bantu bumva yuko basangiye urwo rukundo rw'abavukanyi bari mu muryango, bumva ko bagize umuryango. Sinzi ko murumva yuko na Radio Maria tuzi ko yasohokeye kumenyesha inkuru nziza, yiyita ngo ni umuryango, famille de Radio Maria dans le monde, canke muri Afrika canke mu Burundi. Si ikintu kirabo, si ikicuma ubwa mbere, oya, n'abantu bumva yuko begeranijwe mu muvukano n'umuryango, begeranywa na data na mwana n'umutima mweranda, barabona icyo iyo nkuru nziza ikoze, yeza akagira ati jya hamwe na mugenzi wawe. Hama ubwa mbere urukundo rwanyu bari rwo rutangura kumenyesha inkuru nziza. Ariko ubona yuko umuntu umenga agomba gukora ubutumwa umenga agomba kuvyumva wenyene, canke agomba ko bigendera ku gatwe kiwe wenyene canke ivyumviro vyiwe wenyene. Oya, nta rero mwumvise Yezu mbere ntabwo avuye muri 12 aca atora abandi 72. Ni abantu rero bahujwe n'ukumva bati by'ukuri turumva ko twegeranijwe n'iyi ntumbero nziza yo kubaho ubuzima bwacu duciye inzira Yezu washikira abandi, ngo abatoye ngo abarungike imbere yiwe, ngo bamucire inzira mu gisagara no mu bigwati aho yagira ngo aje hose. Ukumenyesha inkuru nziza kwa mbere ni ugucira inzira Yezu mu mitima y'abandi, kandi si ukuri wawe wenyene, ni ukwabo muba kungene muba mushize hamwe. C'est la communauté qui évangélise, ce n'est pas seulement l'individu à part, c'est la communauté qui évangélise. La fraternité, l'amour fraternel. Kuko twoshaka tukagenda tugatunganya ibintu bihinyanyuye neza, tukubaka, tugashinga ivyuma, tugakora ibiganiro byiza byose, mugabo igihe twebwe nyene tubirimo, les agents de l'évangélisation, tutumva ko tunywanye kandi bikaduseruka, nuzananye hanze akumva ati abantu bahumeka kumwe, basangiye intumbero imwe, barakundana, naho bikora abantu bishobora gushika basanga ntibahurije kuri iki, ntibumvikanye kuri iki, si cyo batwara mu bandi nk'inkuru nziza. Oya, mutegerezwa gushira abandi inkuru nziza, ivyo by'iwanyu ni ukuvuga yuko mutegerezwa kwakira inkuru nziza, muri ivyo umenga ntimurayumvamwo neza kumwe, ariko abandi mukabashira inkuru nziza umukama abahaye kumwe. Hari benshi tugenda kwigisha inkuru nziza tugaca tuvugiramwo n'ibindi bisambura, ukamenga uri kusambura mwene wanyu, mugabo uri kusambura igikorwa cy'umukama, ukusambura mwene wanyu, naho iyo bafise amanegurwa, mu bisanzwe bigaruka ku gukora ku nkuru nziza. Mwene wanyu ukamenya uti muri communauté hariho uburyo bwacu, ico tutumvikanyemo tusubira tukicara hamwe twuguruye imitima twese imbere y'Imana, tukumviriza icyo umukama aduhaye kumva mu kumvirizanya hagati yacu. Igihe mwibuka igihe twatangura iyi nama sangizangendo, aho twagiye turakorana mu migwi, bagira bati twumvirize umutima mu kumvirizanya. Hariho abantu usanga bitugora kumviriza umutima, umuntu apfa kuvuga uba wagabirije guca umusumaca, wateguye ijya aza kukwishura, mugabo nturumva neza, hejuru yica ariko aravuga ko atakantu umukama akomboreye. Cyo gituma bisaba ukwihangana, ukwiyumanganya, ukanumya bya bijwi bikuyora, bya bisebuzi bica byisuka byo gushaka guca wiyempoza, guca ushaka kugira uti nandati namaze kumva iyo bijyana, reka nkubwire ingene bimeze. Oya, uko no kuzimya mutima, uko no kuzimya mutima. Murumvise
ko umukama aca atora 20 mugabo ngo akabarungika babiri bavuga umwibutsamana na coordinateur uyu n'uyu n'uriya. Uyu munsi ndiko ndabona bagenda umwibutsamana na Yosefina, Perezida na Joseline, bakongeramwo Joanita. Ntihagenda umubwiwe kugira ngo bumve yuko sisa akantu kiwanje n'ingabirana Imana yahaye umuryango, nkaheza kandi nanje nkazana mw'ingabirano yanje. Ariko rero birashika ugasanga bamwe turatakaje ingabirano yo kumenyesha inkuru nziza. Navyo bise mu gisoma ca mbere mwumvise nk'aba bantu Pawulo avuga amazina abenshi nk'ubose mu gisoma ca mbere ukumva Pawulo ko yivugira amarorasi yasangiye nabo basangiye ubutumwa, akaja mu vyo kuvugiramwo uranzanira wa mutamana wanje ngo nasize Troas. Harandi mbere avuga ati ngo naciye cyangwa kwa naka kwimesha umushatsi no kwimesha umushatsi ari inkuru nziza. Nijoro ry'Imana rigomba kutwereka iti inkuru nziza nivyo hariho imyanya ya proclamation nk'uko ndiko ndabigisha mu kumenyesha inkuru nziza, ariko hari iyindi nkuru nziza kandi ikomeye ibandanye inyuma ya proclamation muri bijya tubamo mu mahorasi ingene tuyabanamo. Benshi ntitwigira tubona yo kumenga impuza tuko turamenyesha ko ari ukubaho nk'inkuru nziza iriko yinjira harya nyene harangukira ubuzima bw'ukuri bwa misi yose. Pawulo mu kwandikira Timote akamuha amakuru y'ingene vyifashe, akamubwira ingene bamwe bagiye barabimutana harango kuko batwawe n'ivy'isi, abandi nabo bagatwarwa n'ubwishime bagaheza bakamugwanya n'inyigisho yiwe. Hariho abatwarwa n'ivy'isi nk'uko yabivuze kubera gukorera inkuru nziza mu kuvyura intambara mu bwami bwa Shetani. Shetani rero ahaguruka ikagwana. Ikintu ca mbere turwanisha rero ni ukubanza kudusukamo ibintu biducanishamo amadivision, kuko umaze gucanamo inkuru nziza nayo ibiki bitambo kugenda. Ica kabiri ifatiye kuri uko gucanamo igushingira kuri ca cipfuzo cacu kiri mu bwishime n'ubwibone, ko ntegerezwa kugira influence, kugira igihagararo, utegeka nanje muri ibi. Hariho benshi byabagora kumva ko ari Pawulo umenga aratwaye ibintu natwe dushaka, kandi ico kintu cyabonetse muri Lukana. Musa mu muryango w'abana b'Imana hageze kwaduka abantu, mbere harimo na mushikiwe, arabadukana ati kwikiwe Imana yamiri kiravuga ica hagati yacu twemwewe wenyene. Hano abantu uzabumva ngo none ngo ni mwebwe bw'Imana gukurikira twebwe tubwira gutyo ngo uyu umwe wese afise umuhamagaro wiwe, afise ukungena Imana yamutoreye ubw'ingabirano yamuhaye. Musa arihorera, Aroni na Musa baramwidogera ngo nuko na Musa ntiyavyihaye, yabona ari Imana ibimutumirira. Muri Musa agiye kumenyesha inkuru nziza, profesi yiwe hariya mu bwami bwo haruguru, umuntu uzenya waha akamurya umutima akamubwira turantunga, jewe sinari umuhanuzi, nari umuntu w'umupeiza yiterera ibiti, n'Imana yantoyera abantu mako. Ugasanga uri kumuhora nawe nyene mbere ikintu kimurengeye, uri kumuhora ikintu kimurengeye. Musa arihorera, Imana irabibona, wicirungika imibembe kuri mushiki wa Musa. Aroni acaza gutabaranya agira ati dutabara umuvugire twakoze nabi. Kakanu kubwishime kaca gatuma hari ibintu bibi by'ingaruka mu bantu bamenyesha inkuru nziza. Ako kantu kubwishime rero karatumye bamwe baca bagira bati Pawulo ya imenye natwe twimenye. Baratanguye gusambura inkuru nziza.
n'aba twumvise ngo bakurikiye iby'isi ngo shetani irabagwanya gatera ikabaruhisha bakabita. Murabona nka bamwe ngaho ukaza ubona ararusha, shetani gatangura kumurigisha bwa butererano bwa radiyo mariya, bakamuha nk'imiliyoni atitwara mu ntererano, iby'isi bikamuyora agakuramo nk'amajana 2, yoba yagize neza rwose iyo adatwaye yose. Kandi ubutumwa bwiwe wabupfuye buba bugarukiye ngaho, buba butanguye gupfa. Yesu aravuga ati ngo impera yawe wayirose, ubu ko watumutse urara amajoro utegura ibigane utegura terene, kwari ukugira ngo utahira kariyoni. Ubwami bw'Imana hamwe n'ingene bungana, imigisha n'imihezagiro ku vyawe ku bana bawe y'ubukiro urazi ingene bingana, birengeye nka kuri utwo tujana 2 uriye kandi twese tutazoguheramo. Ushobora kujya ukarya utundi ugatwara kwa sugumbi bitakugumamo, ariko iyo investisa abantu bakaguma bakira, aho dushika imbere y'Imana none ikavuga iti banaka barinjiye mu icyo kubera kwa bitaka kwawe, ingo ibyo ubirakuvugira. Hari igihe tutamenya kwa besi ibintu kuri valeur yabyo. Ivy'isi bikaniga umuntu, kabona umuntu yaje afise umutima mwiza wo gukorera Imana akamukumisha inteka akajamo kakaduga. Hariho benshi baca bagenda, kandi iyo bagiye bagenda barababesha ibintu kugira ngo ntimubaze muti bavuye ngaha kubera iki, niko umuntu ayo mafuti bagiye barakora bakaba barabazibira hakiri kare. Sibyo natukanye n'inkuru nziza, nivyo byashikira aba Paulo. Akajaja nakuwenda intererano za nkuru kizitangariye nuko akuzibiye kuko azati hari ibintu nasize nononye hari. Aho urambaza ngo Pati ngo nakago ko yaje gusaba akazi ngaha ngo muzi kwiki, yego yaraciye ngaha ntimugabo nakiri ngaha yarungururije ahandi. Sibyo ndamuzi ko nabyo fata akanya murabe kuko ushobora kuba ndamuzi haraciye igihe. Fata akanya murabe icyo Imana iberetse, kandi ugukorera inkuru nziza si uguca dukorana inzigo z'ugupondana. Ndabivuze kubera yuko biriho biza mu kungene natwe dukora ubutumwa bwawe, ijambo ry'Imana irabimurikiramo. Abandi nabo ngo naba bagwanije inyigisho ya Paulo, Paulo agakebura Timoteyo ati witonde kuko nawe bashobora kugushiramo uwo mutima wo kugwanya inkuru nziza. Hano nagomba kandi ko mu kumenyesha inkuru nziza twumve twakire uko nyene Imana yabishatse. Twese ntidushobora guca tuba abantu bari imbere. Tugire Kristo. Kristo amushaka kumenga tuce tuba ugasanga abantu no mu kumenyesha inkuru nziza bari mu kintu kimeze nka concurrence sauvage. Nakanda muponde kandi nkore gose ciduga ngabo waponze mugenzi wawe, canke nkore byinshi bitaye iwanje abandi je mafishe. Nta nkuru nziza uri kurakorera kora neza ibyo ujejwe. Yesu arazi ingene atunganya ibintu agashira muri abana bariya babijejwe bakaba aribo bakuduza, mugabo ntuje guterana inkokora ngo uwo nguduge makumwe ko mu migambwe. Twese ntidushobora kuba abakora ibi. Bamwe mugasanga rero birabananira kumva neza ingabire Imana yabahaye, bikabananira kwakira icyo twitara hierarchie. Paulo byitwa ko ariwe muri hierarchie ari imbere y'abantu, mugabo kabone ko abandi bagoye kubyakira. Nimumve ko kuba bunganizi ba Paulo ari igikorwa cyiza gihenza gwacu kumenyesha inkuru nziza. Tugere Kristo. Ndabakarone. Ni nk'uko
ni yuko umwunganizi w'umwepiskopi arankurira aranduta. Niba nk'ubutumwa mwumvise ngo nakabona murungitse hariya ako mwumvise amatwara niwarungika rindira niho uja n'umuhezagiro w'inkuru nziza ugukingira muri ibyo bintu ugiyemo. Niyadukije nkatangura gukora ubutumwa umwepiskopi atandungitsemo, shetani ashobora kumubitira n'amakofi kuko nta protection y'umuryango ofisi, kuko umuryango w'Imana irawuduha ngo dukingire, udufashe, udukuze, tuwukuze. Ntamwe gucamura nk'ibyo nshaka bica bituma sanzaza umuryango. Musenyeri ariko kuko arafise urundi amukurira mu butumwa gukorera mu bumwe, gukorera mu bumwe, si ugukengerwa oya, ni umuhamagaro plene complete wikwiye, ufise umugisha n'impera yawo. Si uko umenga umugisha wuzuye n'impera yawo nzobishikira uko nanjye mbaye musenyeri gutwe kandi twese twaba abasenyeri bigakunda. Hariho abandi Imana yandikiye umuhamagaro wo kunganira abantu, kandi ukabikora mu rukundo ugira uti ndunganira naka, mugabo ugasanga ushira imiti mu biro vyiwe kugira ngo yaba gukunda usumba abandi. Ibyo bintu biruzuye mu buzi, ugasanga wagiye kumucishiriza ibintu ku mupfumu kugira ngo uze urakora amakosa ntaguhane, ntayabone umuhuma amaso. Ugasanga ntuzi kugumya ibanga ry'ibyo mukorana kugira ngo bigume bikoreka neza. Nawe yakugize umwizigirwa wiwe, uragwa umunsi waserutse imbere y'Imana. Heza zo kubwira ati wibagije kuri kurasanzaje uriya mugabo, wasanzaje uriya kandi n'umuntu wanje, kandi wasanzaje ubutumwa. Kwica umutima w'ubutumwa shaka gushiramo yandi marifikasite yose ashoboka ntibizana rusari. Birashobora kuzana na organisation y'ibintu bikomeye, mugabo ugasanga abantu bapfiriye muri ibyo, bica bikika ca giti ngo gihunze ibibabi byiza kiboneka neza inyuma, ariko Yesu agiye ugasanga nta camwa kiriko. Ku batubona inyuma bakabona imenga isize neza, radio bari ipanze neza, mugabo indani irimo abantu bafise imitima mibi, bakoma bavugana nabi, bakoma batanizanya agatoki, nta camwa c'ubukiriro kiza. Iyo two turavuga umutima w'ubumwe, hajya dusabira Papa, tugasabira Musenyeri n'abaserukira ubumwe. Naje mushatse mwanza murasabira kuko ngaha nije ndabagumiriza ubumwe kumwe n'Imana. Igihe ntakaje ubumwe n'umukama murasanzira namwe mu bumwe bwanyu. Ujya muntu wese Imana yagushize imbere muri iki, senga nk'umuntu amukunda, musengere nawe aragusengera kugira ngo muhuzwe na mutima, musohoke hanze bagira bati ngene bakundana. Ako kajambo umuntu akumvise umutima wiwe wamaze guteragira akabuto k'inkuru nziza. Songa mbere.